ico nosaba nibarabe vraiment bashigikire abaririmbyi ba gospel kuko abaririmbyi ba gospel barahari kandi barakora neza cane gose. Ego jewe ico nobabwira nukuri barabe vraiment batwiyumvire ko babikorere ko ivyo vya gospel kuko bamenye neza yuko gospel canke indirimbo zimbaza Imana ari indirimbo z'ubuzima. Promoter from Flip GTV kuri kamera mati kuri David Creativity agumazana amavideo ameze neza. Uno munsi twabazaniye undi muntu asanzwe aririmba nganye mu Burundi, sininda kumuvuga araza kwivuga wenyene, gusa ikintu nashaka kubasaba nashaka kubagira subscribe hamwe na share na comment kugira abandi bantu babandanye badukurikirana kandi bandanye mutufasha kugira publicité twese kugira duteze ibintu byacu imbere. Ni sometime Sawa cyane gose. Uraho Cyane gose ndakomeye. Witwa gute? Nitwa Belardo the Worshipper. Belardo usanzwe uririmba iki? Gospel. Gospel usenga mu isengero ryahe? Lumière du monde. Lumière du monde isanzwe iri hehe? Iri juste aha kuri Avenue de la Mort aha Munyakabiga. Munyakabiga ni usanzwe usengera? Usanzwe ubahe? Ba Munyakabiga nyene. Ba Munyakabiga nyene ya mbere ya kabiri? Ya mbere. Aho ni Sasha Belardon. Belardon tutarandiriye nashaka tumere nk'abasubiye inyuma gatoya. Tubwire ibintu byo kurimba byakujemo gute, byagufashe gute, byatanguye ryari? Ibintu byo kuririmba natanguye kuririmba muri 2012. Natanguye ndirimba Profile, Sekila. Hari indirimbo nakoze na King Plata, ndakorana n'undi murimvyi twa Bednamba. Ariko nagiye kwakira gakiza neza na neza muri 2015. Hama candaja muri carrière yo kuririmba gospel muri 2016. Hagiye kwakira gakiza maze gukora n'abastari babiri nga mu Burundi baritanguye kurimba ibintu by'imiziki. En fait nakira gakiza namaze gukorana namwe n'abastari babiri kandi ico gihe bari bazwi ba King Plata na ba Bednamba. Mugabo ngene nagiye kwakira gakiza ubwanje nanjewe sinzi ngeno bivuga n'ubuntu bw'Imana. Ntibitahura. Sindabitahura vraiment yatari. Na kibazo Belardon none muri ako gakiza amaze kurimba indirimbo zingahe? Mu gakiza ndimo kuvuga yuko nsubiye inyuma gatoya muri 2016 nace mbanza kwanza kuja mu mugwi witwa God's Power Voice, benshi bawuzi GPV gushika n'ubu ndacawuriyemwo kuko niwo mugwi wacunyigisha. Mugabo ne en fait narawukoreyemwo muri 2016 2017 gushika hageze muri 2020 niho nace nkora concert yanje yitwa Igihe Kirageze kandi ni edition ya mbere. Hama ni kuvuga yuko nkimara gukora iyo concert mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka nyene kwa 2020 nace nkora indirimbo yitwa I Give You Glory. Ego niyo meruka gushira ahagaragara, mugabo hari izindi ntashimye gushira ahagaragara bivanye no kura nyene ikirere ngene kiba kimwe. Kuva ugiye mu gakiza waragize concert imwe usosora n'indirimbo imwe? Ego ngiye mu gakiza muri en fait ni muri uyu mwaka nyene 2020. Kuvuga yuko mu kwa gatatu 2020 le 21 mars narakoze evenement. Ego iyo evenement ndayikoze inyuma evenement naciye nkora iyi ndirimbo I Give You Glory. Iyo gospel umaze gusora hariyo video yayo? Oya nakoze video lyrics. Ego video lyrics niyo umaze gukora? Ego niyo nakoze. Urafise imigambi yo gukora video yayo? Ego ndayifise cyane gose. Belardo urafise abantu basanzwe bagufasha mu muziki wawe? Ntawo babura gusa ndafise Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru niyo nshigikira, niyo izi vyanje vyose. Mugabo sanzwe mfise n'abandi bantu nyene pembeni banshigikira mu buryo bukeya tugashigikirana. Ego aje usanzwe uri muri chorale y'iryo sengero nyene cyane? Ndi muri chorale, ndi muri groupe. Mugabo muri chorale ndirimba muri chorale twa Light Choir. Ndumva rero niyo chorale nyene iragufasha? Ego iranshigikira sometime kuko ndi umurongozi wabo. Niyo chorale nyene usanzwe urimwo nta bintu vy'ama evenement isanzwe ikora ibintu by'ibiteramo? Oya navyo barakora kuko ubwanje nsanzwe ndi umurongozi w'iyo chorale. Ni uyirongora wewe nyene? Ndi umurongozi wa chorale, yes. Niyo mpamvu ari ibintu rero turaduhisha byinshi. Eske nta kintu mwaba muriko murategura ku banywanyi banyu musanzwe musenga hamwe cyane? Na chorale? Chorale vyo birahari cyane gose vraiment bavyitege. Chorale nka Light Choir mugabo apana nka Belardo, nka Light Choir nka chorale hari ivyo turiko turategura kandi bikomeye cyane gose bizoza birenze cyane gose. Ego none Belardo tegura gusora indi gospel ryari? Imisi yose jewe mba niteguye gukora igikorwa.
canke turindire video iyo ya mbere watangiye gusohora? ego bovyitega cyane gose kuko ico no babwira hari ibikorwa biri inyuma cyane gose ndiko ndategura vuba cyane murabibona. Iyo video uzoyisohora direct canke uzogira lancement yayo? Mbo iryo nibanga nzobibamenyesha. Ego Eske nta kantu kaka evenement ubu uriko urategura ni nico kibazo kiguma kigaruka? bo vyose nibanga gusa nobwira yuko abantu bo kwitega cyane gose ibikorwa vya Belardo kuvyerekeye evenement canke concert canke ama conference vyose vyinshi bavyitege cyane gose. Belardo hajya urimba gospel office target ya? Jewe target mfise ubwa mbere mon frère. Je ndipfuza yuko nk'abaririmbyi ba gospel dukorera canke tugasenyera ku mugozi umwe w'urukundo tukaba umwe tugashigikirana mu gikorwa kugira ngo dushobore gutezanya imbere ya tufatane umugongo dufatana amaboko dukore neza kugira ngo twamamaze inkuru ya Kristo. Iyindi target mfise nifuza yuko uburyo je no mandabikora abagenzi banje twakorana kera muri sekila yuko nabone bohinduka bagakizwa kuko nico gikorwa umwami Yesu Kristo yadusigiye yatubwiye ati nuko nimugende muvuga ubutumwa bwiza mwamamaze abatarakira umwami Yesu Kristo ashobora kumwakira. Nizo target mfise nka jewe Belardo ya Pete Belardo afise target zibiri kuri gospel ziwe ariko araririmba. Afise target yuko abantu bose baba barimba gospel canke abantu bose basanzwe basingira amasengero bogira umugoyi boja ku mugozi umwe agasenyera hamwe. Akaba afise n'indi target yuko abantu bose bokiza bagaja ku mugozi umwe bagakurikira umwami Yesu. Nizo target ufise? Ego nizo vraiment nta zindi vraiment nshobora kuvuga. Belardo nk'ubaje undi muntu asanzwe arimba gospel muri ndi sengero atari sengero giwanyo kwema ko mukorana? Ego ndavyifuza cyane gose. En fait nivyo ndiko ndaharanira ndipfuza yuko hamwe no kora evenement canke nkakora concert nkashima gukurana n'abandi bato kuko nanje ubwanje ntaho ndigeze mugabo ndipfuza yuko nshobora gukorana n'abandi tugatezanya imbere. Ndavyifuza gose cyane gose. Belardo mu Burundi dufise ama groupe menshi arimba gospel ni zahe groupe uba wumva mushaka gukorana nazo? Mbo amagrupe ni menshi cyane gose kandi ndayazi kandi ndayakunda gusa ico novuga arahari mugabo muri uno mwanya sishobora kuyavuga amagrupe nokorana nayo. Ya urashaka gutanga ukavuga ati ndageneye gukorana nabone kugira bayumva kamo kiwanyu ahantu mushaka gushika mwese? Bo ego ndakunda cyane gose Redemption Voice. Ndakunda Redemption Voice. Ya ndakunda SMS, ndakunda Victoria's Team, MTC. Ndazikunda cyane gose ego muri zo zose Imana ibinshoboje no korana nazo si bishobotse. Ego ndibaza ko mwese musanzwe muri gospel ndibaza ntibobankira ko mukorana. Ego coco kandi tubyizere cyane gose tubyizere gose cyane abarimvyi ba gospel dusenyere ku mugozi umwe w'urukundo kandi tugiranire ubumwe kugira ngo igikorwa c'Imana cyavance imbere. Ikindi naco novuga ndashimiye cyane gose abantu basanzwe bankurikirana banshigikira bakunda kuntera intege mu ma comment yaba kuri ku marezo sosio yanje bakanshigikira n'ukuri. Imana ibezegire cyane gose namwe ubwa nyuma nibezagire cyane. Urakoze cyane Belardo. Ego nukuri mwakoze sana ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kuntera iteka nk'iriyinye mukangenderera mukambaza ibintu nk'ibiyinye byamimbaye cyane gose. So ico novuga ni muje kuri ego mugire subscribe kuri Flip GTV mugire subscribe mugire na like na share cyane gose kugira ngo ama video yabo muzokwame muyabona cyane gose. Nimwibagire no kuri channel yanje Belardo the Worshipper mugire subscribe uko nyene ko ndafite ibikorwa byinshi cyane gose. Thank you so much. Urakoze cyane Belardo. Twakora neza. Sa.